Muramutse ndakunze kuvuga ngabisha abantu biyitirira ngo bari ku butegetsi canke ngo barazwi, mvuga nti systeme nk'iyo y'iwacu hariho iterme nkunze gukoresha y'igifaransa mvuga nti nobody is safe, personne n'est sécurisé, donc nta numwe umutekano wiwe ucungiwe. Kurya yene umuntu amumenyere muvuga ngo buri muntu ngo ashobora gufungwa, buri muntu ashobora gupfa. Iyo ni systeme bubatse ituma ari uko bimera. Mu bindi bihugu haba hari abantu bari sécurisé, iyo utakoze cyane uri sécurisé, iyo uri umutegetsi kameme uri sécurisé. Ivyo ndavuze kubera iki ejo bundi nasomye numvije inkuru y'ivyashikiye Procureur wa Republika wo muri Bujumbura canke Bujumbura rural. Inkuru numvije kuri internet, kuri YouTube, aho donc Procureur General de la République yakuwe mu kibanza ciwe, yirukanywe. Bon, ico ntazi no ko baba baramukurikiranye, mugabo ko nabonye Burundi bagukuye kenshi baca bakurikiza kugufunga. Sinzi impamvu ibihugu byinshi kuwe mu kazi, bo ukoze icyaha bagukura mu kazi hanyuma ugataha ukaja kurondera kandi kazi canke ugashomera. Urumva? Bo inkuru mu yisomera iri kuri King Umurundi Freedom. Aravuga vyinshi, ni video ndende, ije numvise iri compliqué, irimo umusoda w'umofficier, peut-être mu major, irimo umusoda wundi atari umofisiye mutoyi, irimo abantu b'abadandaza babiri, ibintu nk'ivyo, irimo ragidezo. Kimwe je numvise nuko ibintu Burundi barabikomplika, mugabo kandi ugasanga ntibabigira officiel. Mu bindi bihugu iyo ufise company uyo yanditswe ifise abantu bayitwara n'abantu bitwa ba shareholders, abantu bafisemwo imitahe, banditswe na pourcentage y'umutahe bafisemwo. Hanyuma hakaba rero n'abandi bayimanaginga kenshi na kenshi niyo company ari ntoyi nk'iyo. Ariko urumva mu Burundi mashobora ngo uzana 500 ushaka ushiremo, ntimuvuganye ingene zo yagusubiza, nimuvuganye inyungu ngene ingana, nta magaranti mufise, nta mucamanza mufise, nta arbitration mufise. Mu Burundi urumva nubwo bucamanza ko buja ku ruhande rw'ufise menshi canke uzinanye n'abategetsi. Je nkavuga nti nk'ivyo ku ruhande rw'wanje, bon nkunze kubwira diaspora benshi ivyo uja kuvyisuka mu bishaka mu iki, ukeneye inyungu uja kwirondera ahandi, ahantu haba inyungu igosoye, ugafa umuhomba mugabo ugahomba utiri urahomba ubuzima bwawe na liberté, freedom yawe, freedom. Kuko urumva kenshi na kenshi mu Burundi buri kantu kose umwisho wake impera yako ni mugasho, impera yako ni mu kuzimu, impera yako ni mu buhungiro. Ni nguko umenga bose bariko baracuruza amadroge. Abantu bacuruza amadroge nabo naba mvuga nti jewe nta rucuruza rw'idroge nokora, kubera iki iyo bakwinuvye canke uhomvye canke agize kuzuruma igihano baguha n'ugupfa. Nta mu Burundi rudandazwa urahomba ukaja gutangura A0 canke ukemera ukaja kuryama mu ibarabara canke mu muduga, mugabo ko ubuzima bwawe agato kawe uba gashize online ku murongo, ivyo ntibiba birimwo. Ubwo mu ndumva niko bimeze. Affaire yose igenze nabi hari umuntu agiye mu gasho, ibintu nk'ivyo yagize Imana. Bo ikindi nkavuga nti none se nk'umuntu wo mu major, abantu mwebwe mwakoze kera, wumvise umuntu mu major, wo mu colonel, wo mu officier, ntiyivanga mu tuntu tw'uturofarofa tw'aba fraudeur bariko biba amatara n'amazi, regidezo, bagira utuntu badendekanya. Yaratungwa n'umushahara akiberaho cami, niko novuga, agakana ntabwo wasanga ari karapfa n'abanyagihugu ngo je nasize mutahe muri ibi, nasize mutahe muri je. Sinvuga umuntu mu major ntibishaka tabakwirumva biteye isoni, ariko bagakora umushahara uhagije ku buryo yego nivyo ashaka gushira umutahe mu kintu, mbwa ikintu gisengeye si Jose Rodire, ikintu gifubutse kiboneka neza ivyo ari karakora. Ariko ibintu byo kwirigwa murashwana n'abantu, ivyo je numva umenga n'ikintu cyo gutumwanya. Bo ikindi kintu canstrakinze muri iyo histoire, donc uwo musoda mutoyi agiye kwishuza cyangwa gukurikirana uwo mugabo ntakibuka nize y'amadu w'Imana ku bintu yaramuheraniye ngo amwishure, ngo yace mukubita icuma gwa hasi. Vraiment wumva ivyo butara bukoko umuntu ajya kwishyuza amafaranga bamutwaye obviously ugaca umukubita icyuma akagwa.
urumva donc wovuga ko uwo muntu mu mutwe nakomeye je nkino kugira umuntu akubita icyo umuntu muntu nuko uwo muntu ntaba afise mental health yahagije aba yarahahamutse yarayinze donc sinumva nk'uwo muntu kuba ari karakora business yarayinze gutyo ariko kandi nivyo nyene vyuko navuze ari très informel umuntu aguheraniye kenshi na kenshi kuja ku rugo rwiwe sinumva ko uciyaronka vyiza bakoresha ama systeme ahari y'inyamiramabi ukaja kumwitwarira hanyuma akaja kumurondera ibintu nk'ivyo kugira ahanini bevite izo incident nyene yuko abantu bashobora gukaranira bagava bagwana kubera agashavu kabaye kenshi cyo tuma cyakoresha inzego zibishinzwe ku muro yiyaje ko yari umusirikare washobora kwishikiraho mugabo vyose byo ko ari doji igihugu cy'ubundi ukuntu kitwawe jewe sindavyumva kabisa ni igihugu giteye isoni ariko nagomba kugaruka aho natanguriye person is safe nobody is safe na nobody securize uwo mu procureur general numva ngo nawe yahora akora ibibi vyinshi uwo muri Bujumbura irahari nubwo King Umurundi Freedom yariko amera nk'umu dusambira avuga ko ivyazira bitari vyo jewe kuri jewe je ntangwe n'umupatiri canke uharanira gateka kazina muntu je muntu ahohotera abandi iyo bimushikiye mvuga nti ni karma bose bivuze ngo bamubambe canke bamuhotore nibaza ko nawe nyene akwiye ico bita due process nubwo abandi atayibahaye kuma ico kindi kintu hari abantu batabahaye due process abandi mugabo bagezweho bagashaka due process bagashaka ko bobo hakugwa ubutungane but in any case it's okay babumuhe mugabo kandi ntabwo nkorora amosozi menshi ngo bunyoni ntahawe iki sepa ngo uwo mu procureur ntahawe iki kubera nzi nawe atabo yorohereza mu gihe ari mu kibanza yari harimwe tsakororeza abandi je nubaye ko ukora ineza ikagukurikira ukoze nabi naho nyene ikaguherekeza aho nicyo bita karma mu ba Buddhist cyane mugabo la majorité y'ama Eastern philosophies bavuga yuko ukoze kibi muhurira ngaha kwisi nyene donc nicyo nshaka kuvuga mugabo encore une fois insiste yuko wowe ukabura ahantu uri ku butegetsi ubwo bwose waba directeur w'ishure waba préfet des études waba musirikare runaka abasirikare donc bo baba bafite n'ubutegetsi nubwo je ndibuka ko hari umuhizi w'umuri kigeze kunkubita inkoni sha riranigara nigura ico gihe mwenga nari muri seconde ko tuntu kuturofa naho gashaka habari ikina usamanya makarisa unkubita inkoni wayi mbone yari nini mugabo still man I didn't like it yes shaka ndamo otera I'm sorry mbo kimwe mutuma ntakondo buruni nuko kuntu kuko umuntu avuga ngo afise inkoho agaca subasha indefini ino nta muntu ashobora gukubita naho yo ari general but anyway donc ukabura muri ikiri ntagire umuntu kubita inkoni ukabura mu office ntagire muri ikiri hohotera ni hahandi nyene uri mu stanteri uri kintu ki iyoroshe iyi si ducaho turengana rega burya abantu bapfa kugwana abarundi babona kwanza na esperance dove mbona ari ngufiya cyane nigakabona abarundi sitabo barundi bizi nibakubona abantu bakwije imyaka nk'ijya bamworoha bapfuye bafise benshi mbona bari ko from 60s mu 50 uri abantu batwaye Burundi bose nta numwe yigeze apfa kwije imyaka myinshi usivye kumbure bagaza yagerageje nabo yo ya petetre mugabo hari abantu benshi bagiye bacaho bahitana nyene ruhitana bakiri bato je numva umenga umuntu yo kwicisha bugufi mu vyashoboye kugira mugabo ariko cyane ukamenya aho uri nubwo kumbure kwibaramanze mugabo ukamenya ko ari vy'igihe gito kandi ko atanumwe ari safe ivyo rero nubwo n'abandi batari mu butegetsi abantu bimbonera kure abandi baza ngo bakunda igihugu abandi baza ngo bafite ubwoko bariko baragwanira nta bwoko namwe buri securize mu Burundi mu gihe atabwoko umwe buri securize n'ubundi ntuzowasecurize malheureusement donc nuko ni bimwe Martin Luther King yavuga ati muze twese tubane neza mu mahoro nk'abakundanye canke twese dupfire hamwe nk'insazi donc mu Burundi mugomba guhitamo kimwe yuko abantu bose baronka amahoro canke abantu bose babura amahoro you can't ntivuga kuvuga ngo twebwe ngo turakomeye tuzogumaho ivyo ntibishoboka nibaza ko iswara ya Bunyoni mwese muyikurikirana mubona ko yifashe mbo umunsi nyuma nyine amazi nandi bagiye bakomera bahaciye bahanyuze baraja mu bande ariko kubera batiyumviriye kubaka systeme isecuriza buri muntu nabo nyene hageze aho bayikenera asanga ntibari safe nuko biri nico nashaka kuvuga nobody is safe when no one is safe don't nta muri safe nico nashaka kuvuga voilà muge munsi mwiza bye